ko ntubona ko dukuze ubonye ndabwiriye muri ya kabiri namakaye muca oya kugira ngo uyumvirize banza mugarika nawe ugarika umviriza uza mugara amakaye umvirize no birakire ko wahejeje sohoka hanze zina ndabwire ko muzaba musara Imagine kwiga Lazaro Ugo mushize mitwe muri amakaye ufise wewe awe Nuko mujyo ko muca muyumya nibiki Ugo gwamo umengo ni mwisoko nibiki Lazaro Lazaro katugora kandi abandi bafise amakaye Yo kaye ni ikigaraza uriko wiga iki Wigiki igifaransa n'ibiharuro Igifaransa niko igifaransa ariko atero gwamo n'amanota yaronse mu kirundi mu gice ca mbere n'amanota y'isoni iyumvi ubusa ku 70 nayo ronka yose kuri yose mu gice ca kabiri ntiyopfa kuyemwe sheki Mbiza ndakubwire rero fatika yiga Buze nti rimwe kabiri gatatu tore kai nyarukayi nyarutse sana ikirundi abona kiriya abuza abandi kwiga oye ariko yiki Nukugira umwete mwishi wari warampevye Sigemsa kanya gake na hano kuri nayinjiye nganje kugutumira ku rubanza kwa Rosine urubanza nyabaki azogira mariage aka kanya Rosine ivyo byose biranyaruka Ati mwana mfise ntubona Rosine niwe wasumbye umugisha bose Nabapfuye guheza amashuri none agiye yiba kugura urazi je Alice ko amaze imyaka 2 atakaze nayo ya mariage vyovyo hani biri mu mutwe wiwe rero urya yadutangaje twagiye tubona aza tubwiye ko yaronse akazi muri agence de voyage twese twaratangaje ntiwumva umwana nuyo ndaza reka twigisigarira zino ko nabonye mwisiga zina nta kimuzi tuzina guzitandukanye isera zino azi ko ari 9 dutangure kwisigarira zino hariho sigarira zina rugena ramikaye hasigaye zina rugena gaharura oya mama reka basi reka ndakarorero eheraba rugena zijya zamaze kunywa amazi zijya ninka nimpene nakarorero zijya bimva ni rugena bazigenye hinge nkwereka kandi karorero none ikete turigira mu niya ni gwanje mama none yamakaye watuguriye none wowe witwa Landry umajina arahinduye izina Yesu we Lazaro sizina rye warahinduye izina siga nitwa Landry Lazaro twakwise twego bavyeyi dufite igituma tukwise Lazaro oya izina rye batama dufite igituma twakwise Lazaro kina papa dufite igituma uzina kuri kwishima wacu kuza ngo genda umutama yo oya izina rye ushaka izina rya kera oya yo Lazaro ntuzi gisigura mu Bibiliya oya mama ntizi era umukunzi wa Yesu erega ni hatari paparaza ingurabe ngene umuhungu wawe yahinduye izina wagenda kubaze tuzosazira muhira hako tuhera kuri umutwaro turemere nawe uri kuzana imitwaro y'ibihugu reka dusenge Imana irishura yumva rero mana mwizina rya Yesu Kristo mana ndaje mana urabona mana umutwaro ufise mana urabona mana ko nkuze mana urabona imyaka mana kunjanye mana ndakwingize mana umugabo mana umugabo mana wifreshere mana umugabo avyibushe mana mwizina rya Yesu Kristo mana umugabo afise ingodo mana umugabo afise ikashe mana mwizina rya Yesu Kristo mana nunyibagire mana ndakwingize mana unyishure mana ndakusavye mana mwizina rya Yesu Kristo nabisenze nizeye amen mwami Yesu Kristo urakoze kubyumvise mana kandi urashoboye ni mwizina rya Yesu amen twasenze rero reka turindire inyishu erega nama nabisengeye
ariko imana ntinyishura raba Diane mutoyi wanje ankurikira ubugira kabiri ramaze no kuvyara narushe n'amasenga nisonzesha ivyo vyose ntavyibona uribagiye inkuru za Aburahamu na Sara Grace ntiyubwa yuko Imana yahaye umwana Aburahamu na Sara kandi Sara arakahetse ugomba kumbwira ko nanje nzo kwica Uganda kahetse ivyo ntavyo nukwemera ifu gukoresha ubwenge dukwiye kwikora tutabigize ntituzova muhira byo hari naho bikora ntihagire ikivamo oya rero iyo mana rukuyivako erega Grace burya nasanze kubaha Imana ni inyungu yacu kuko uyigumyeko cyangwa ukayivako yo ntakihomba iguma ari Imana je muhira barandembeje ibuko birivuga Grace ihangane erega inyishu y'Imana naho yoteba iraza kandi zimara inyota yose Ibukana barize ba Jessica ba Kristera bararongo ihangane urabe rindira urabe Imana izoguha inyishu nyabaki kubaje bavutse tubona none bararongo nihangane gushika ryari Imana nticegwa Grace igihe cyayo nicagera izokwishura Imana narayikoreye ariko ivyo nakoze vyose ntivyibuka nishimira ingene nitaze kuja kuraba abagwayi nitanze mwishengero ivyo vyose ntavyibona ariko ga Grace uribagiye yuko Bibiliya ivuga ngo Imana ntigabitanya ngo yibagira ibikorwa twakoze none ko ibikorwa vyanje tavye yibuka ngo nk'umugabo nanje nashaka rero ngaha kandi kugira ngo uzoze kumfasha kwakira umukwe erega niwe muryango mfise basha urazi ko atacombuza niho nzoba ndi Allo Rosie Oui papa merije gusaba urusha ku kazi woza tugahurira kuri magasin la classe tugure ya costume mu minota 10 nzoba nshitse ego merci yari Rosine yari Rosine reka mbwira ngo ngende ubonyene tujane aje kugura costume nshasha muri magasin ashaka ko nzoba nambaye neza njanye nawe shawe wavyaye neza wamenyereye urugo yego namenyereye yesubye ko utuntu tugana duto ariko naco bituma ndinga bwa ngo ndi impanuro udufashe mengo niko tumaze amezi make twubatse yego kandi madama nako y'urugo namenyereye ntazi byinshi cyane rero igihe mpora nta ku mugoroba narushe kwa akazi usanga sanze ikintu kihajya kindi hajya nta rutonde ruhari mu nzu nakenshi tugikonsa nk'abagenzi ugasanga ntabayiteka nkuko bikwiye ntakintu kimbabaza cyane nukuntu asesagura amafaranga arasesagura shomuze amafaranga arasiyo y'ukwezi kose kazamva ngo abuze ibirato abuze tuntu tutagira akamaro tuntu tuje uko nyene yahuye n'umuntu yambaye ikirato ciza nakagishaka rero umuntu yambaye ishaka nashaka kuyigura ibintu nk'ibyo nukuri bingeza ahantu nigesa fise ngira kuva mu kwa mbere arizo twirirwamo dushwana pase nanje gusaba impano zanyu kuri mu gice umukozi mugize neza cyane kuza gusaba impanuro nagomba nkubwire ko mu gihe ubonye kitagenda neza mu muryango mukwicara hamwe mukayaga ariko mugabo ukagaba ku majambo ukoresha amajambo uvugana nawe aba amajambo y'ubugwaneza kuko kenshi na kenshi ingorane haba nuko abantu usanga umuntu ariko acira urubanza mugenzi we ariko umwereke ubugwaneza cyane cyane amajambo mubwira yuzuye ubugwaneza hama ikintu nakubwira nuko usanga kenshi na kenshi umuntu iyo ibonye kitagenda neza ishavu rica riduka agaca aja hejuru nagomba nkubwire ko muri ico gihe ubanza ukareka iryo shavu rigahwama rimaze guhwama niho heza ukicarana nawe ukamubwira ibitagenda neza nakoze pasitesi n'umugisha ariko nagenda basaba nta kuntu murondera nk'umunsi mukazuza muhira yego mukahicisha mukatwumviriza yego
reka nzokubwira nzoza nzohashika nakuri muzo nakoze cyane yego imana ibazagira Yesu ampere umugisha namwe murakoze Wao mnara mu telefone. Oya mama, ikaje. Karibu. Na rezo yarimo. Karibu. Karibu papa. Karibu. Byagenze neza ku kazi? Ego, mbe Arise ari he? Ari ngaho. Arise? Arise? Sa? Ngwana. Icyaraho. Nabo wabonye abandi bana. Ninde? Rosine azogira mariage. Oya ntumbwire. Ari, nani so rufisi? Abandi bariko bararongorwa nawe ukizezeta ngaho. Uratwambitse ibara wa mwana. Mama Arise. Sa. Ndagusavye ihore kuko bivuze nza numvisha vuri duga. Mbe yari. Vyagenze gute ngo Rosine agutange kubaka? Ushaka iki? Kubera higa papa. Ntushaka kurongorwa? Umugabo n'Imana imutanga papa. Je narasenze kandi n'umuntu ndacasenga gushigiye cy'Imana gishika. Hora umunyene ivyo narabikubujije. Misi yose tuko turavugana. Nega papa je mushaka ko nkora iki? Je narindira igihe cy'Imana gishika. Urasubira igihe cy'Imana. Haguruka. Igihe cy'Imana. Umbiriza, fukama ngaho. Fukama. Urindesho gihe cy'Imana gishike. Ariko gari. Warabuze nuko kwenda kakujana. Urindira ko tumukuronderera. Ahubwo nuko yabamuronderera nyene. Waramuwa mwondondera amatwa abana. None tukugire gute? Utajana habona ngo bakubone. Uri gucuritsa umutwe muri ibyo bitabo. Nuko reka ndakibike. Udusubira kugikorako. Arise? Akira mushe papa Rosine iyi ntererano yiwe sinogenda ntaterereye. We ko washimye kwigumira ngaho. Reka ndayaha bivyariye neza.